j'espère ko ataza guteba yewe ndazi yuko yawe n'abantu banza gutera inkuru nyinshi man abanguke gusa hage umuntu ambonera ngo tubonane n'abantu hajya abantu kumenga ndabazi nanyarutse basha nanyarutse bro yo reka telefone Natali basha nizere ko avyibuka ko namutumiye yasho si Claudine. Allo Natali bite ni sawa sha murakomeye yo imisi myinshi hewe nagira ndakwibutse aho uribuka programme twafatanye ya samedi yasho ndacayibuka jewe oya ntumbwira ko atavyo wibuka nukuri pega yemwe bibuka ko twabivuganye kwa gatatu urya muri ville nivyo navyibagiye bega basha nzozana iki mbega nzozana iki nibaza ko oya ntana kimwe muza na vraiment jewe ndashaka ko muza presence yanyu niyo shaka urakoze kandi ibintu byashushe rero yo reka kumbwira ibintu nateguye oya Claude mbeko muzojya mukarana mubishira ahubwo no kuza mwabyiteguye urazi aho natuye banaka abantu bose nzi ko biganye na Olivier abantu bose twabanye muri quartier bizoba bikome sindakubeye oya reka ni benshi umuntu azosiba vraiment azobahomvye ego sawa rero uze kumbarira urakoze sha ndakubwiye nateguye amasambusa nateguye inkoko nateguye amapochette ibintu ndakubwiye nta kintu na kimwe kibuze ntukeneye kuzana sibyo okay rero uguzomba film ndakumukira message ku mugoroba bye sha urakoze ya ndamubwiye Shimene nawe yankonfirmye Elvis azoza yewe gaye mana yanjye uyu munsi uyu ni ntibagirana mu buzima nukuri wa rero bose nukuri nta numwe amakani bose bazoza mana we bizoba bikomeye none ko yatumye abantu benshi gaye masha nzobishobora nta kundi none kwateba kwikiyateba vraiment aka kanya ariko yaje kameme nawe nyine narenze abantu bose buzuye ngaha acesta bikunda ashe nizere ko udasubira kuvuga yuko natevye yamiwe watevye nyene yo hewe none yisi ya marke ko ndayibona nivyo na yakode yayo ikibazo mfise waje wifise mu minwe nta nesashe nta nekinje kwibika reka turi muri Canada Natali ibintu vyo kwigora imihwi yonyene burya iribika uko Imana yayiremye hajya yarayinyegeje nyene muri bijya bishisho oya hani bon none ngaha aba bazungu ari numwe amenya ega jeho niboneye abarundi je ntabwo nibaza ko basa nk'abarundi canke abanyarwanda urazi nyene wowe utinya ko abantu bakubona umeze nabi urazi ko ari yo couple n'ivyo mbonye atari abarundi n'abanyarwanda ndababoneye kure aho yo ndabimenya ndari gukubita kikapijo ngaha none ushaka kwinyegeza kubera ubu ndakubwiye ko bare warufise nabonye abantu basa nk'abi wacu oya shana ukwidegemvye rega abazungu murahura ngaha nta n'ibintu vyo kukwiyumvira ko vyinshi umwe wese abari muri gahunda ziwe abandi n'abamakode yabo ebana hewe urumva tuje kuvugana na Claudine ahubwo yatubwiye yuko dufise yari yadutumira siko navyibagiye urumva yatumiye abantu yashusha bize ninde Claudine yatumiye abantu benshi ya Claudine ariko man erega Claudine yadutumiye imisi yose umenga ni nouvelle umenga bona ni kabisa ikibabaje nuko narishaka no kugira regime none azoca yinyononera kandi sinzoshobora kumenya ibintu vy'ama regime c'est quoi Claudine bihazo hariyo bande Jimmy yakubwiye abantu bazaba baje yambwiye Shimene yambwiye Shimene nizere ko Elvis azoba Elvis yambwiye ngo Elvis azoba hari I like it batsko na wa munsi twigeze guhura na mwarabu je rero ndibaza ko ashobora kuza na wenyene
mugabo ico ndagusavye arabona ndyohera gose bugiye anje kibazo gihari nuko imisi yose tugeze hajya mwaraba umwe mu mwanya rega bashaka no kwivugira ukaca umuciramo ukaca ushobora kumakwiwe ndabikwinginze ubuhoho vraiment tutarashikaye uzogabanye energy yawe ureke kuvuga menshi basohereza abandi bantu bavuge be uyu mugabo hava nkoza kimodoka abasha oya banzu nyumvirize Shimene urabizi yuko imereye nkanje oya reka ndakubwire uwo mwarabu uri kuravuga mwarabu urazi ngene afise amanyama ariko jewe umve je n'ibiyago vyanje biba biri soft urabona iyo ntangiye kuvuga ingene abantu batubenga je ahubwo je nariyenze kariyeri oya mwarabu aravuga niyo ariko aravuga urabona ko atari interesse urabona ko abantu barambiwe Erezuma ko Claudine azi guteka neza azoca twibagiza nyene vya biyaguye harya gusorera ibintu vy'ibiterme n'ibintu ariko no erega je mvuga n'ibintu mba nasomye mvuga n'ibintu vya experience ikindi ndaguse n'ubu ntuwaretse no kumakanya ko kugusigurira wumva abandi bareka jewe de n'umuhira ntumumwanya wo kuvuga abandi ho wumva baho umwanya gute Shimene wazi kwimereye nkanje wasikora focus umuco ko Shimene ntazongira basubiriye ntavyakunda narabibonye narabonye ko ashavura ndabikusaba oya Shimene erega en fait Shimene problème yagize mu buzima ntiyaronsa abantu nkanje ndakurahiye iyaronka nk'umufrera ameze nkanje cyangwa umuntu bakurana mu ikarite nk'uko Shimene aba yaravuyeyo abatera igipindi ora tatuntu tuye yifatisha uko oya traumatisme y'abazungu nawe uri kurazana nta gutraumatiza ahubwo ndakugaruke ko nawe aho mbega urazi vya bindi vyawe we nuko vyita ngo uratekereje usanga wanumye erega hari abantu benshi bambwira ngo umugore waragayana ngo aragayana ukutekereza n'ukuntu mba ndi kugayana oya hari igihe rimwe na rimwe umenga bafashwe n'ikirungurira ubunumye gose niyo bariko barakubaza ibintu kugira usubize urabona en fait contraste zibiri naka kanya birananiye kwishura wumva abandi buno baronkera umwanya gute je yabwo niwe wandiye umutima umuntu mba shaka no kuvuga mpumana kanya wansimbiyeko donc iyi samedi rero nzokureke wowe uvuge oya sivyo mvuze basi jeho urafumureka narabimenyereye abandi urabahakanya bivugira sivyo ndasabiye Elvis urabizi uko nawe akunda gutera inkuru cyane wana kare awakarenza ukunda guharira ndagusabiza umuhebere basi imisi yose mwese muguma muri kumurahayira umenga muri ko mugira higanwa y'uzu ubwenge n'uvuga menshi oya nako ndavuga menshi sivyo nshatse kuvuga nshatse mahanga yuko abagore bo mu mahanga kabisa ntaco ngo mvuga menshi ariko ntaco sheri wanje urazi ntanje yuko sinkunda kukwambarasa ariko t'en fais pas je vais essayer nzogira effort mugabo nawe ndagusaba bijya bintu vyo bushikukaguma wugaye umuntu umenga washishwe uzushiramo agaturufu basi upfa muvuga uti yego tunivyo sivyo ubu kunyemereye kuzompakanya yego oya nzokaguha nje nzovuga vre kirori kwa Claudine yo sewe yatumira abaki basakareka gutumira benshi oya ahubwo ndiyumvira mbega mba nzokwambara iki ari wowe uzovugira vyari vy'amafrio yawe mana yanje je hose nzokugera inyuma ariko kubera ikunde kuraje byashoboka no gware nkigwaza nkaguma muhira kubera ikunde kuraje ariko urabona kaga koti ka fri ukunye ya jaune hamwe na kaga chapeau morashira ko kari kibaba ibaba umugabo muzima ukacumbwira ngo abazungu ngo niwe batutera induru ngo vya traumatisme wowe no nivyo wabikuye ibaba uri umugabo umushinga ntahe mana rugira vyose yewe sinzi kabisa ubwo kuvamo lakini kumenya Imana yakuremye ico yakuronderako baba umhore impuzu ya jaune flu umhore kumenya si imyaka ya ureke ufite imyaka 10 hono vyumva inshuti yanje reka tugende ntitubipfa ahubwo tugende tutara numva umenga hagiyemo n'ibitutsi yash ico nzi co nubwo gusa nzoryoherwa ewe komera reka tugende ewe gawe Claudine no wambere mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza mperereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Olivier na Nathalie nizere yuko naka gakino arico muza kugakuramwo
ariko tubanje gushimira Claudine cyane gose. Claudine mwabonye ku telefone murabona ko ubuhinga atambibe bugira. Claudine aba muri Swede ariko twarashoboye gukina turi muri Canada. Donc murumva yuko abakinya ataho tutazobakura. Natali, none aka gakino wumva abantu bogakuramwo iki? Je nibaza yuko nkuko twama turiko turabivuga ku byerekeye amatemperament, hari gihe nka jewe nakinye umuntu w'umuflegmatique adakunda kugorana, adakunda kuja mu bantu, ntabanka ariko yanka kuja mu bantu kuko umengo biramugora gusocializa, hama akaba yubakanye n'umuntu w'umusanga akunda ahubwa abantu. Rero kenshi hari intambara zama zihaba, ugasanga rero kuko umuflegmatique amayipfuze ko biba bituje, kenshi harabaho ikibazo, ugasanga umwe arabaye embarrassé n'uwundi, kandi ugasanga umusanga ashaka ko umuflegmatique amera nkawe, umuflegmatique nawe akifuza ko umusanga amera nkawe. Nico gituma ubona nkaha nariko ndamubwira Natali, donc vyitwa ko ndiko ndabwira umuflegmatique ninawe ushitse hari kugena unuma. Abaflegmatique rimwe na rimwe cyaba melancholique hari kugene babataxa kw'abantu bishima basuzugurana kubera banumye. Abaflegmatique bobo kenshi ari gusanga bari timide, niyo umubyeyi yexprime umenga ubumwishe, donc ni umenga ni violence, donc ategerezwa kugira ngo ashobore kwiyexprime. Umusange nawe murumva yuko umugore wiwe, donc Natali flegmatique abwira sange kandi je ndisange ukuri, ariko aramubwira ati niwaje mu bantu uragabanya, kuko umusange agomba gukwega ama projecteur yose kuri we, abantu bose abari we baraba, abantu bamukomera amashi, abantu bamushimbe. Ariko umuflegmatique ico kintu kiramuterroriza cyane. Urumva kubona umusanga bubakanye ariko arabikora umenga babimugiriye we, kuko après yo mubakanye uri identifia ku wundi bibaza uti kamwe ntibamara amazi. Rero mu muflegmatique kumaramara nuko bamushaka ama projecteur, avuga ati ndakwinga inzu yagabanye buho, kandi rero n'umuntu ashaka ko agira imigenderanire myiza n'abantu ku buryo yiyumvira abona undi ari très sensible, arabona umumera kuri kingera ariko yashaka kwexprima. Nk'uwo twavuze yitwa Mwara, twamufashe nk'umuntu w'umumelancholique, usanga naho bashaka kuvuga muri discussion mu bantu quelque part atabamenyereye aprefera kunuma kandi aratatatera. Rero umuflegmatique umu introverti yamubonye arabidetecta facilement, alors ko kenshi abasanga bama bashaka kuvuga basanga nk'abitazi. Rero cyane nico gituma iyo umuntu amaze kumenya ingene bameze, umwe wese ingene ameze, bituma hari ibintu intambara mutajamo cyane. Natali nk'uko yariko aravuga, abaflegmatique iyo babana n'abantu baba extraverti ari umusange cyangwa colérique, ariko twariko turavuga byama vyabaye. Aha twariko turavuga rero umusange nuko agerageza kwama amukwega, agomba kwamera nkawe. Hari n'igihe atabitahura, ariko nagomba kukubwira nimba uri umusange ukwiriye gutahura umuflegmatique. Wewe environnement imuha amahoro nukuba kure y'abantu canke naho bari mu bantu, akabaho wewe ari nk'umuspectateur yirabira gusa, ntumuhamagare ku intervena, ntumuhamagare kugira ico avuga. Ariko ntibisigura yuko umuntu atigira ku wundi ingene bimeze. Rero ni vyiza yuko dutahura yuko dushobora kwigishana. Umuflegmatique agatahura ati jewe umusanga canke umu extraverti wundi tubana arashobora kunyigisha kuganiriza abantu, kuko c'est un vrai défi. Akabona ati niba byakunze kuri nawe nanje ndashobora kuvyigiraho, naho ntorinda kugira beaucoup d'efforts, naho ndinda kugira beaucoup d'efforts, mugabo naho bitari naturel ndashobora kuvyigirako. Bisigura ruko uramwinvita apprendre gukora nkuko bishoboka. Rero umuflegmatique nawe agatahura ubundi ngene ameze. Ikigesho nuko mwigana kudacirana urubanza, kuko hari intambara zivyuka kandi zitateza kuvyuka kwavuga uti ibana nakakunda amahoro, ni mumureke muri aya mahoro yiwe, kuko nivyo hari abantu bataramenyera cyangwa utaramumenya yumva umenga uramwagresheje, parce que umuflegmatique arashobora kwisanta vraiment agressé iyo yumva umenga ukura musunika ku nguvu baze kuvuga. Nikindi naco nuko twavuze ku kintu c'impuzu, ivyerekeranye n'impuzu abantu babasanga, ndazi ko Natali yari yahora cyo koza ati uri umukongomani. C'est terrible, c'est terrible. Urumva, donc umenga tugomba no kwatira regard biciye mu buryo twambara, usanga ari ibintu nyene ture extraverti n'ibintu kwambara nyene n'ibintu birenze biseruka. Kandi igitwenze nuko
naho seulement urakunda ko abasanga barakunda yuko biseruka Yeah. mais en même temps vous demandez toujours ingene undi avyumvira Ego, nico caba cane, kinwenza cane. none Ubibona gute? ubibona gute Hey. alors ko kuri jewe bishika gake vraiment Cane. ubu naravyize buhoro buhoro quand même kuko twabivuze burya umuntu murigana Yeah. en tant que mélancolique namaze gutahuruka izo mpuzu je nazikunze nukuri hataje kizimya moto vraiment Yeah. sindazikura Yeah. alors umwe wese aca yiga gutahura Cane. kugira intambara ntizize Yego. murashobora gupfa impuzu umwe akarira ati watwaye friwe aramara maje ubundi nawe Ishapo abona ya yuko plume. atangorane urumva niyo chapeau yuko Eh. plume donc umuntu akavuga ati no aramara maje ariko ça. ubundi donc ibiheta binini C'est ibishenete ça. binini Style donc ziri different. ego Udatahura. cyane ariko hariyo ubutumwa bwiza cyane nagomba kubwira basange nkanje nagomba kuvuga bagomba gupwiza energie muri satisfaction batanze ku bantu ariko nagomba kuvuga ngo energie y'umunezero wawe utayikuye ku Mana uzoba umuja w'abantu Exactly. uzonezereza 99 ariko mutanejereje aza gutwara amahoro yawe ariko niwiga gupwiza umunezero wawe n'amahoro yawe kuri Yesu wenyene ico nico conyere kizoguha gutuza no gutekana iyindi nkuru nziza twoshobora kuvuga ku byerekeye mu phlegmatique yamashaka kuba mu mahoro Yeah. ku bintu bituje biba discret ayipfuza yuko amahoro ava mu bintu bituje ariko amahoro ava ku Mana gusa Amen. uwo mwubakanye ari extraverti ameze nkawe amera nawe canke atamera nkawe wakunda ivyo ukunda n'ivyo udakunda ntivyo bikwiye kukubuza amahoro amahoro yonyene ari muri Kristo Yesu nico Amen. gituma Yesu yavuze ati je suis la paix ni jewe amahoro Yeah. ntatanga amahoro niwe mahoro rero uriga kuruhuka wayo mahoro kandi akenewe cyane iyo umaze kuyaronka kuri Yesu biroroha no kuyatanga ku buryo n'uwo muntu mubana naho atumva yuko umugobereye kumera nkawe arashobora kwitampuriza kuko yumvise ko ufise amahoro ari su naturel kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo intama zanje ziri mu kiganza canje Cane. umuflegmatike agomba kwinyegeza nagomba kukubwira hari ikibanza Amen. cyo kwinyegeza agomba kukunyegeza yanakunyegejemo ni mu kiganza ciwe Amen. uba amahoro igakuruhukira mu mahoro wenyene atanga atarayo wihimbiye rero ibi vyose twarabivuze muzobisanga mu buryo bwiramvuye kuri chaîne yacu ya YouTube yitwa Baho podcast abantu batari yabonesha yego murashobora kuyabonesha murashobora no kuturaba usi kuri YouTube kuri Facebook Ego. ku makonte yacu different rero uwipfuza kuzikwirikira arashobora kuziraba akiyabonesha akazibona régulièrement kandi turabasaba na commentaire zanyu twumve iki kintu ico ziriko zirakora mu buzima bwanyu twongeye gushimira hariyo tuzobasaba uruhusha hari abantu benshi batwandikira tuzobahasaba uruhusha kumbure kugira tubashimire donc ouvertement Imana ibahezagire mwese mwakoze cyane